Ndi n'akanyamuneza kandi gusubira kubana namwe kuri uyu munsi mwiza, umunsi wa kane uheraheza ukwezi kwa Rusama. Dufise vyinshi twoshima vyaranguwe muri uko kwezi, nico gituma dukengurukira Imana. Imana yarakoze ibishoboka vyose, turaronka ivyo dukeneye, akavura keza, mbere ubu benshi aho duca turabona ko bariko barimbura. None rero Imana nihabwa icubahiro. Uko tuza turiga niko tuva mu mwijima. Bari mu mwijima, uko tuza turiga niko tuva mu mwijima tuja mu muco. Nico gituma izi nyigisho twahawe ari inyigisho zo kwiroreshako wiraba. Amesha Mana barigisha, mugabo kenshi tubisigaho, tuze turiraba. Nico gituma jewe numva nokwogera kuri iri jambo akarongo k'umunani kavuga ko umwijima uri kurahera nawo umuco w'ukuri uriko uraboneka. Mu Burundi tuvyishizeko turabibona neza. Umwijima uri kurahera nayo umuco w'ukuri uriko uraboneka. Ibimenyetso turabibona si bike. N'ubu dusigaje amezi makeyi ngo tuje mu matora, soko vyahora. Ahandi wasanga imitima, imitsi yaranze, abantu imitima iri mu kirere, mugabo aha murabona yuko turi mu muco. Iyo tuba tukiri mu mwijima, aha tuba turiko turanyinyana, usanga hari ibibazo. N'ubu abakiri mu mwijima, n'ubu abakiri mu mwijima, ndazi yuko imitsi yaranze. Abakiri mu mwijima n'ubu imitsi yaranze. Burya uri mu mwijima n'ukuri ntiwigera ukubona. Umuco w'ukuri iyo wamaze gushikako ukuri urakubona. Mugo ukiri mu mwijima ntushobora gupfa ubonye n'ukuri, kuko umwijima twamazemwo umwanya muremure. Ni waba uwanka mwene wabo aba ari mu mwijima. Uburundi bwagendeye mu mwijima imyaka myinshi, imvyaro zirahera izindi ziraza. Nimwiyumvire aho abarundi batanguye kubonana nk'abatavukana. Iyumvire imvyaro zaciye. None si kuva ubwa mbere twara abarundi, bene Burundi baba mu Burundi bafise Imana imwe, umwami umwe. Haraza umuntu aca avuga ati ba Barundi ndabafuse, ubu hari abahutu n'abatutsi n'abatwa. Vyumvire vyatanguriye kuva umukoroni ashitse. Ubu murabona ko urukundo ruriko ruraza. Urukundo ruriko ruraza mu bantu. Ni ikimenyetso c'uko umuco uriko uraboneka. Twariko turavugana n'umunyamabanga mukuru, turiko turavuga turi mbega amacakubiri tuti turakwiye kucigishanya naco. Aha turi ngaha hari amacakubiri aturimo, hari amacakubiri aturimo. Eporuta hariho uwariye ibijumbu n'uwariye inyama, n'amacakubiri. Ntawe utaha mu nzu y'igorofa uwundi agataha mu nzu iva. Ayo n'amacakubiri, kuko ntituramenya kubitandukanya amacakubiri ico arico. Nta muntu agira amacakubiri ku wundi bikunde. Wowe utaha iwawe nanje ntaha iwanje, none twogira amacakubiri. Oho rero turayafise, tuba amacakubiri. None ntaha iwawe rero ko utari mu macakubiri, cawe utaha iwanje. Amacakubiri agirwa n'umuvyeyi. Umwana ntashobora kwanka uwundi, mugabo umuvyeyi arashobora kubacamwo imice. Wewe mwana mwiza, nawe mwana mubi, ngo hano mwana. Hagira rero uzobesha ngo mu Burundi ngo amacakubiri ngo hagati y'abarundi. Amacakubiri yakozwe n'indongozi ziserukira leta, kuko leta n'umuvyeyi. Leta n'umuvyeyi. N'umuvyeyi atarenganya kuko n'amategeko. Abo twari kumwe kare nashoboye kubasigurira bimwe bimwe. Leta ni nk'urwego.
urwo rwego rugizwe n'amategeko, amategeko ntavuga naka na naka na naka, ndetse n'ibwirizwa shingiro rivuga ko abarundi bose barangana imbere y'amategeko. Urumva n'umuvyeyi we ntarenganya. Hagaca haza rero userukira wa muvyeyi, uwaserukira wa muvyeyi atarenganya, we wagaca arenganya. Niwe yazanye amacakubiri. Nukuvuga ni indongozi, ntibavuge ngo n'abarundi bari bafise amacakubiri, ni indongozi nizo zatwonone, kuko zitwaje igikenye ca leta baca baragira amacakubiri. Namwe ndaba kuba mu mwijima ni bibi. Kuba mu mwijima, indongozi zacu muri Burundi kuva mukoroni aje akatuzimiza, aradukura ko ijambo kwitwa umurundi, atwita umuhutu n'umututsi n'umutwa. Ubwo nyene umwijima wari winjiye gushikaho igihugu sigara umenga ni ntango y'ugwagwa, abantu baja gusomako uwundi akagenda. Ijambo ryo kubogoza so ryavuye ngo bamubogoje nko kuri kurasoma umusa, mbisa nanje some. Bwira igihugu uri mu mwijima, igihugu kigira nko kumenga ni ntango umwe wese aja gusomako. Bijya byose bari gwacu. Amacakubiri se hagati y'abarundi, amacakubiri izo ndongozi nizo zacevuze baziti wowe uri umujama ngo hano, wowe uri wacu ngo hano, we twize hamwe ngo hano, abandi nabo gute ko byari vya bose. Amacakubiri abarinjiye, ingorane ziba zirinjiye mu gihugu. None mwibaza ivyo vyamaze imyaka ingana iki? Mbwira ingene bo bipfura uno munsi. Hajya CNDD-FDD genda yeme CNDD-FDD kuko ikintu ca mbere CNDD-FDD yakoze kugarukana abarundi mu muryango. No musaro gicuruza ubwoko. Tweko utakubwira ngo reka kuvuga ko umutu cyane reka kuvuga ko utari umututsi, ko umututsi cyane reka kuvuga ko umutwa. Bivuge. None bintwaye iki? Cenze umurundi ngitagura ya mabaga muri bukaje ravuze none ko muvuze ko mu Burundi atabarundi bahari, hari abahutu n'abatutsi n'abatwa, nanje mukamunyita sebarundi, ndonderera uwo murundi. Ico gihe narondera umurundi nkabona abahutu n'abatutsi n'abatwa, navuze nti ngira mfata urutoroshe rubona cyane ngende mu isoko nko kuri Kotebu nje kumurika ndabe ko nobona umurundi. Muravyibuka nawe babwiye je ndumva gahinda kubona ntabona abarundi kandi bavuza ngo rise barundi. None ndise wabande ko nababuza abarundi. Aho ibintu vyapfiriye rero ni ngaho, niko igihugu capfuye ntiburondere. Aho wewe witwa sebarundi ugaca ugenda ugafata abarundi bamwe uti ndabica, ari ingorane tugira tubitewe n'indongozi mbi. Gutera abarundi ukabacamwo imice gushikaho babuza ko n'umurundi ashoboye gukora atazokora. Umuntu yanka mwene wabo ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima, vyongeye ntamenye yaja kuko mwijima wamuhumye amaso. Tukire mu mwijima twari bwigere twiyumvira imbona kazoza. Twayumvira gute tutabona iyo tuja? Ntitwabona iyo tuja. Uri mu mwijima ntashobora kumenya nico mutunga. None wokimenya gute? Uri mu mwijima, uri mu mwijima nyene, ntushobora kumenya nico gutunga, kandi Imana arakikuremeye kiri ngaho nyene, yaraguhaye n'ubwenge buri ngaho nyene. Kubera uri mu mwijima ntushobora no gukora, ntacabona. Uri mu mwijima kubera yanka abandi aguma ashaka kwiba ivy'abandi. Niyo agiye gutereka akaba ari wagiye gutunganya bimwe vy'abene gihugu aca bigira guyiwe kuko ari mu mwijima. Ingorane camwiyumvira rero imyaka twamaze tugendera mu mwijima, twari kuhakora iki? Ubu umwijima uriko uragenda, umuco uriko uraza. Ubu rero tugira tutangure kugendera mu muco, kuko kare kwari ugusambura no gusamburana. Twace tumera nk'intama ziri mu ruhongore, ntizigera ziyumvira ivyo zitunga, ni nyene igitungwa yiyumvira ico mutunga. Twebwe rero natwe haciye hazo ashaka kudutunga, azara duterera iryutu imfashanyo, kuko arazi ko umunsi uwo wohirahira ngo ngira nikukire ntusubira kuroka, cavuga ngo nanje sisubira kugaburira. Twebwe rero buri tuvyumve neza,
tubimenye. Turi abantu bo gukurikira inzira duciye, ntituri inzira yo gukurikira inzira duciriwe. Tugize ibakwe mwa mu Burundi, turi ubwoko bumwe bw'abarundi, dufise umwami umwe, ibiduhuza ni vyinshi, turi ahantu twibereye uku Imana yaduhaye vyose. None rero duhinduke twumve ko turi abagabo, natwe turi kumwe n'Imana, atanumwe ashobora kudutera ubwoba kuko twe turakomeye.